Jewe nitwa Habyarimana Gerard, sanzwe nkora akazi k'ubumotari ngaha muri iyi ntara ya Gitega. Utubazo twanje n'utubazo tugera kuri 4 ariko ndatunyarutsa kandi ntituja kure y'umwuga nsanzwe nkora. Jewe nkora akazi k'ubumotari, hari igihe dushobora kubona hadutse ibintu ngaha mu ntara ya Gitega vy'umukwabu, abapolisi bafata amamoto kandi nivyo uko nivyo bajejwe. Ariko igihora kintangaza ni kimwe, urashobora kuba umumotari ufise vyangobwa ariko umupolisi aje agatera gukurako. Jewe n'amakofe ndamaze kuyarya kandi ndiko ndamwereka idokima ndabubwira ati nyabuna nkontorora, ariko aruhuka yayishikanye mu ikambi. Ariko ndashimira cane nyakubahwa komiseri, narashitseyo yaranyumvirije kandi yarantunganirije, nuko ivyo ndabimushimira. Jewe uri kintu nabaza igihe bagiye gutera umukwabu yuko baba batuma kuja gufata zina moto canke ko baba batuma kuja gufata imoto idafise vyangombwa. Ico ni cambere. Ikigira kabiri n'amasaha dukoresha, amasaha dutegeka yo gutaha. Baradutegetse gutaha sizere kandi bamwe turavyubahiriza, ariko hari abandi nabo tubona baguma bakora mu masaha arenga sizere, na mudaza murabibona. Jewe ndiko ndatembera urashobora nko kubona hari abantu bavuga ngo n'abasekirite motare bajejwe ngo gufata abamotari bakora ijoro, ariko nabo baba bafise amamoto kandi baba bariko barakora. Niyo bishitse bagafata umumotare uzubona bamukuyeko ngo ahubwo icara ngaha kuri yiwanje agaca bari wayaca yo mahera. Jewe rero nabaza yuko mbere ubuho biranarenze, hariho nabitwa ngo bakora ijoro. Nariko ndabaza abo bantu bakora ijoro ni bande? Kugira umuntu akora ijoro bisaba iki kugira natwe namwe tubona haba hari amahera tubandanye dukora? Ikigira gatatu ni iyo hageze gusaka mu mazu. Hariho ibikorwa tumaze kubona byo gusaka mu mazu, ivyo turamaze kubibona keshi kandi ni vyiza uko nivyo bajejwe. Ariko hari ikintu maze kubona, iyo baje gusaka bakabona icuma citwa imoto mu nzi wawe, ibindi vyose baba ariko barasaka biba bihagaze. Jewe navuga nti none ubuho mbere biranarenze, kuko bashika babaza no mu rupangu ngo nta motare baba ngaha. Rero jewe n'ukuri nabaza nti mbega igihe boza batumbereye iyo moto, ivyo bindi baba baje gusaka ntibabikurikirane, mbega mwumva uba afise icakigwanisho cyangwa ikindi kintu gitemewe n'amategeko, ubwo ntazohava guma gitunze kubera bashize imbere kuraba ya moto? Ikibazo kigira kane ni ibintu mwavuze vy'ibiciro. Nukuri bavuze nyakubahwa ati kuduza ibiciro biri mu vyonona umutekano, kandi aje no vyemera mu gihe bidakwije. Ariko ikibazo mfise ni iki, jewe mu mwuga sanzwe nkora w'ikimotare, ntihenze imoto yahereye igugwa amahera ari umuliyoni n'amahera makeyi, yapakira amafaranga 500, iraduga ku miliyoni 2, ipakira 500, kuri 3 ipakira 500, ubigeze kuri 4 hafi na 500, iracapakira 500. Umukiriya umubwiye uti rabunyongere n'200, akubwira ngo ibe yirazwe. Mbega mu gihe biguma biduga n'amapiyese y'imoto bisanzwe biduga, ubwo nta kuntu natwe mwebwe banyakubahwa mu twigira natwe ingene dushobora kubaho tukaduza ko n'200? N'ahandi ho je mbona bigumye gutya, twebwe mwaduhevye kuko murumva ibintu biguma biduga, ariko twe mutugumiza hahandi. Nico nasaba mu bitwigiye mwamukoze, kandi nizere ikindi gihe tuzogaruka ngaha nyene tubashimira ico mwadukoreye. Yego murakoze. Gerard nawe yabaje ikibazo kijanye n'abamotari kandi ibibazo nkoramutima. Ati hari igihe haba umukwabu w'amamoto. Vy'ukuri iki kintu tumaze kukivugana kenshi mu nama twama dutunganya n'abajeje umutekano. Hari igihe bibagora kuko twari twanasavye tuti abamotari bemere, kuko abajeje umutekano babwirizwa kuraba yuko ingendeshwa zikwije. Yaba bemera babahagaritse bagahagarara bakaraba impapuro basanze akwije bakamureka akagenda, ubundi nawe bamurabiye bagasanga ari ikosha, nimba ari gitasi bamuca akagica
hanyuma akaja kuriha yaba vyakunda nta ngorane. Mugabo ingorane abamotari mubonye abajeje umutekano ico mukora muca mushira mu birometero vyose gaca yiruka muhagakwa no guca ku bantu. Ni naco gituma rero turiko turavugana mu nama y'umutekano baca bagira ati ne tubigire gute kubahagaritse badahagarara. Iyo habaye rero isekeza kenshi baca bazegeranya zose bakaja gukuramwo mu nyuma iziri mu mategeko, izindi zikarindira zikabanza kuja mu mategeko. Ariko rero naho nyene ntitwobideha, hariho bamwe baca bagomba gutukisha urwego, ugaca usanga bagomba kubikora nabi, bamwe bakagomba kugira iturire. Aha rero mugabe ico twavuganye dusaba n'abamotari kudufasha, utavyitwayemo neza hakaba kumushengeza. Nashimye ko yavuze ati narituye komiseri arantunganiriza. Byumvikane yuko ubonye abagomvye kugora ca witura inzego zirahari, kandi by'ukuri turizeye yuko zigerageza, na cane ko tuguma turonka impanuro zikwiye, twese bategereza kwikubita agashi. Rero mu gihe vyokunda mugakora kurya ab'imodokari babikora, babahagaritse mugahagarara bakaraba neza ko bimeze neza, basanze bimeze neza bagaca bakurekura, aho vyokunda. Ndetse no mu nama duheruka kubagirisha tukibabajije benshi baciye bakoma induru ngo vyokunda. Urumva yuko ikiri ingorane kandi ikibazo kiri wanyu, rero no kwitunganya neza. Mukiri kuri ico kibazo haramaze kwibonekeza bamwe mu bajejwe umutekano baza mu mukwabo gufata amamoto, bamwe impuzu z'akazi canke zabugenewe z'umwuga basanzwe bakora. Abamotari nabo bamwe bagaca haduka indwano, bakarwana, hakononekara n'ibintu bitari bikeyi, bigashobora guteza n'umutekano mukeyi. Mbega muri ico gihe ivyo nonekaye biraheza bikabazwa bande? Mu bisanzwe ico turakizi yuko hari abo usanga biha n'amategeko batahawe, ivyo birazwi, kandi abapolisi bamwe babikora barazwi. Usanga ari babandi maze badafise n'akazi baca biha amategeko. Mu bisanzwe iyo hatanzwe itegeko ryo gufata amamoto biba bizwi, washaka n'abajeje intwaro barabimenyesha. Rero mu gihe umupolisi yiyadukije akabikora, ico tubujije abene gihugu no kumukubita, kuko no gwego ico tubabuza no kumukubita, mugabo no kubivuga no kumushengeza. Hari vyononekaye bibazwawe, kuko nta tegeko aba yahawe, niwe bibazwa kandi barahanwa, kandi bama bahanywe. Rero ca dusaba bene gihugu yuko baba maso bakatubarira, yamara banabana bakavuga n'amazina nakana kuko barabazi bariko baronona, bace bafatwa. Je ndazi yuko iyo ndabimenye nkabibarira komiseri jeje igipolisi mu ntara, kenshi baraca bagira ati ni nakana, kandi barafatwa bagahanwa. Kandi murazi ko ari abapolisi benshi bavyitwaramo nabi, no misi iheze wasanga bakubita amakaca abantu, abo barafashwe barahanwa, baravanwa no mu rwego rw'igipolisi. Vyumvikana rero yuko dusaba bene gihugu gusa yuko dukorana neza. Rero ivyo nonekaye kuba umuntu yitumye niwe aheza akabiriha kandi akongera agahanwa. Abajije n'ikindi kijanye n'amasaha ya saa 12, kandi vy'ukuri iki ni ngombwa yuko bija ku murongo neza. Hariho abiha ububasha bwo gukora mw'ijoro, hariho bamwe bari muri babandi ya komite y'abamotari baca bava ku cyo yibiyemeje bagaca bonyene baja kuja gukora mw'ijoro, abandi nabo bagaca bakora barondera ibiturire. Ivyo turabizi. Ni naco gituma twasavye nyakubahwa mustanteri yuko bari kumwe na komisera jeje igipolisi muri komine boheza bakaraba, kuko nibo bakorana cyane, bari basavye ko babafasha, kubera murazi moto mw'ijoro ingene bigenda, naho ugira ngo ugiye kuyifata uzabona yirutse, mugabo ariko barafasha bagafata plaque
naho babukeye barayifata bati wewe warakoze mu ijoro mugabo ingorane nuko haca havamwo bakeyi baca baja konona abo rero twarasavye n'abarongoye abandi yuko bavuga bagaca bavanwamwo hakiri kare izo zindi moto zikora ijoro mu minsi yahera twarumva ngo hari amamoto yabajeje umutekano canke basirikare ngo ntakogwa ko mugabo twari twapfunise neza yuko ata moto nimwe ikora ijoro kiretse imoto iba yarungitswe mu bijanye n'umutekano kuko hari igihe dushobora kuba dufise amakuru twagira tuti turakeneye abantu bafasha mu by'umutekano muri ico gihe izo moto zicazeherezwa abajeje umutekano kugira ngo bamenye yuko bariko barafasha abo nabo ntibakora iminsi yose bivana n'amakuru tuba twaronse y'ikintu gishobora guhungabanya umutekano rero nibaza yuko abikora kenshi nibandi usanga badakwije n'amategeko rimwe na rimwe binyegeza ku mutaga bagaca bagomba gukora mu ijoro kubera usanga atandi cyangombwa na kimwe kihari nimuhumure rero nibaza ko bigiye kuja ku murongo ku buryo nibaza mu minsi mike ata moto idakwije ivyangombwa izosubira gukora niba baritegura abazifise nimba barategura ibindi bikorwa bakora babitegure bategura kuja mu mategeko baje mu mategeko mugabo bitegure yuko ata moto nimwe izosubira gukora itari mu mategeko kumbure ngira ngo ivyo byose bizoca bihagarara ibijanye no gusaka iki nimba vyo bari vyo bibabaje kuko mu bisanzwe wajeje umutekano baja gusaka hari inkuru bafise ico bashobora guhungabanya umutekano na cyane cyane inkozo z'ikibi ibigwanisho rero sinokumva ko boja gusaka barondera imoto abo boba bataye akaranga naco gituma cha tuvuga tuti bene gihugu ni mu bimenyeshe inzego hanyuma abo bantu by'ukuri bakora nabi bahanurwe vyanse bahanwe kugira ngo ibintu bigende neza ikijanye no kudiza ibiciro nibaza yuko iki giciro cy'amafaranga 500 nibaza ko benshi batagikurikiza hari igihe baca bitwaza ngo igitoro cabuze bitwaza ibindi mugandazi ingorana hiri nuko tararonka za modoka zonguruza abantu mu gihe zoboneka ndazi yuko ibintu bizoca bigera neza hanyuma bajeje kuduza ibiciro naho murabizi yuko bica mu bushikiranganje bijejwe ico dushobora gukora gusa turashobora gusaba kurya mu gisagara ca Bujumbura bapanga ibiciro tukabasaba yuko natwebwe mu mugwa mukuru wa politike bodufasha gupanga ibiciro iki rero turabemereye kuzogishikiriza mu bushikiranganje bijejwe kugira ngo badufashe maze habe ibiciro bizwi byo kunguruza abantu ngaha mu gisagara ca Gitega